nana kigusavye yakinyima gusa nakiguhaye right nimba nkunda igitsina gore ego ndagikunda paske nararongoye iyo kenshi sinzi bavuze yuko iyo mba ndacanka ko ntari kurongora iyo kenshi nararongoye niyo mpamvu narongoye ndagikunda niyo mpamvu turabana naco murabana This is Flash TV. We shine to progress. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ndameze neza ndashima Imana comme d'habitude. Uko bimeze kose no gushima Imana niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero jewe ndameze fresh sana. Kuri mikro ya mbere ni Kayishimye. Aha turi kuri Flash TV. Mikro ya kabiri turi kumwe n'umutumire. Umutumire hajya oyo so mushasha vraiment. Mvuga ngo ni mushasha kuri Flash TV. Si mushasha. N'umutumire umukinyi wa filme, acteur, umukinyi mwiza cyane, umukinyi abizi abikora neza. Muramuzi naone ni suwundi ninde ni LIONNEL sa ukora biki mu telefone ga papa bibaye ngombwa karabe cyane kuri Flash TV kandi mumeze neza murakomeye meze bon ndashima umwaka mwiza ya umwaka mwiza watwese mwana muryohera mwana muryohera ndaryohewe nene ubona ko ataryohewe nyine mukanya yararyohewe mukanya wari uryohewe cyane hama namba umengo birahindura ariko wowe inkoni wavuga n'ibitari bise nari ndyohewe niki kubeka ntaryohewe bivuga ngo hari ibiganiro twari turimo byari ko bigenda neza je niho bivuga ubu nyatwa turi benshi ngaha je murazi abanzi baranzi sinkunda umuntu abesha hari abandi bantu mubona atari babiri gusa franchement imbere ya kamera ntabaye gusimira kamera bariho benshi kandi yararyoheye katera inkuru twari kumwe nande twari kumwe na oya reka kubesha amatwi murakomeze fresh ya bameze neza bo gandi sanga nga nemohera ni wanyu prem apani wacu muhira muhira nabari wanyu oya hariho muhira ni wanje andi muhira hari ruri muhiri wanyu nubwo si wawe gusa twese turimwe muri wanyu okay ni wirambire biba bimeze neza murakomeye mwanya kubahwa aba boss aba manager ya n'abakozi n'abakoresha n'abakorerwa meze neza murabibona namwe komeze fresh ndi kumwe na Linkamba meze neza ni bimeze fresh ariko ivyo ntibikora ngo fresh no ni fresh kuri fresh fresh sinavuze fresh ni fresh kwa kuri Flash TV okay kuri Flash TV abari good ya ibintu bimeze good voilà ni LIONNEL bon navuga ko c'est ma première fois dukanye kandi oje nana kigusavye yakinyima gusa nakiguhaye right now urakima urakimaye nyene bigenda neza urazi ko wavuze ko ko waruje kubaza ngo akimpaye rero ko ndagiguhaye voilà ya azora yakinsavye kandi yakinsavye nanje ndakimuhaye urabona imbere ya kamera ya Flash TV ariko ikibazo gusa nyama kakana kakumva kagakata nyama ubahwe namuhaye ikiganiro none ko wiyagiriza hari kindi none nyama yoza kubikatira ikiwe ko vuze ko ndaho nyama yo gakatiri isiguri mpamvu nyama yo gakata none gakata kubera iyo mpamvu zone uri kuravuga ivyariko jewe navuze waje kwakira umutumire tubandanye n'ikiganiro bon umutumire rero umutumire c'est ma première fois donc ikiganiro gusa c'est pas la première fois aje gukora kuri Flash TV imbonesha kure zanyu zacu mugate comme ça nganda cyangwa ubwo hama reka twakire rero bon tweze kwakira reka ndakoze ikibazo ca mbere rero cyatumye ndakuzana ngaha LIONNEL ni umukinyi wa filme jewe nakuze mbona hajya wewe nakuze ndakubona narema yo ndago ndakugira filme ya mbere nakubonyemo ifilme yigeze guca no kuri Tenebe yitwa kurubone nabanyemo n'ubu nkivuga ati abantu bazi kuva kijya gihe kuko ni filme yakwengetse serious kurubone umva n'agafilme kanwenza shaka kuvuga bon ijya filme nari nkiri umwana novuga nta nkiri muto niyo filme novuga nakubonye reka bwa bundi ndashaje nabona menga turareha nkaza turangana kumbe ndashaje wamwa ni sawa oya ntushaje ahubwo shatse kuvuga ko umwuga wawe umaze igihe kinini byumwangura muri gent kuko umaze igihe kinini regent ya ni LIONNEL tuzi nka LIONNEL shao igende imbere ya Inoji ndayikunda na si regent wowe ni uri muri gent
Ndumva ko ndi mu regent. Ijya ndirimbo ya Rinoji. Regent na. Tuba twirinda sha Rinoji. Ubaho. Ndagutasha. Akanda gakatanda kamuha. Voilà. Oh ni Lionel tuzi ku izina ryiwe Lionel mu buzima busanzwe muga sinzi ko iryo ryiwe nyene riri vrai. Ayandi mazina menshi tumuzi mu mafilm atandukanye ko ntaba yitwa izina rimwe. Ivyo. Ari aho yitwa Patrick, Eric. Aho usanga cyangwa ushaka kuvuga Linda ya. Linda. Yo kwitwa Linda umuhungu. Oya kwa umvuze ngo Eric reka ntajya ndakinana. Tugira kina Patrick. Yego Patrick, Pasteur, Bishop. Voilà. Oh kandi n'umuvyeyi ntabwo ari umusore ntimubone ari yambaye nka Michael Jackson. Ndumutama. N'umupapa w'abana ntazi ko bangana ariko uko biri kose n'umupapa yarahezagiwe n'Imana. Ndashaka kumenya ikibazo cya mbere wowe tumaze iminsi tubona filme iriko ya bon amakava biboneka ko ari filme nshasha. Oh yigisura kimeze ukuntu. Igisura c'ubwanwa Michel Zami ni mu ndabe ico kintu mbanze ndakivugeko sivyo? Yatinye kumbaza neza ngo rujya rusura warukuye. Mu vyukuri ana Niji Pro respect. Ijya filme na jewe yarantangaje. Mbo ukuri kwa filme no kuri kubayirabo beshi kubayikina. Bivuga ngo ijya filme narayiteguriye mu buryo bwose. Ego hama ijya kijya gisura ni gisura canje ca bien. Nukuri murana n'ingene so. Hajya hari gihe baba ngombwa yuko tuja muri mwishusho duko dushaka gukina. Ya. Uvuze ngo warayiteguriye bisigura ijya look bijya ni wanje apana ngo bya byanwa nivyo kuntereka ko canke ibikini bikoya nukuri. Ijya look ni wawe. Yiwanje bya. Ijya mishatsi yo ngaha ni ya. Byose. No, serious. Nukuri. Ni coming soon navuga yuko ni filme igiye kuza. So bitesa vraiment. Ego ni filme amapa muri kote zose kuko twayikoranye n'abahinyanyuzi vraiment bakomeye bashoboye kandi bayifashe nk'umwuga. Hama ni filime irimo abakinyi babikora neza bitanga. Ni filime izoba irimo abantu batandukanye, irimo abamama, irimo abapapa, irimo abajene. Ni filime twafashe umwanya turayicarira hamwe turayikora kandi nibaza yuko mu misi mike ishobora gusohoka. Nkuko nagiye nabaye ndabategura nibaza ko ari filime yashitse ku nyota. Irimo akana gakina bien. Kajya kana rero. Basha muzoyirabi iyo trailer sinzi ko yipostinze ku ma platform yiwe ariko kandi ni trailer ni nani na gasoni tunabaye ndabashira ko benshi barambwira nashatse gusigura igikorwa ndimwo kuko benshi bararabujya bwanwa kuko ati none wewe nibiki Shika na madama tanga kumbwira ati none ivyo bintu we kumenga birajenana urumva nyene muravyumva ariko nkamubwira ati tekereza rero ifoke dukora ibintu biba biturimwo kandi mu mwanya wavyo yego ntabwo ari bihimbana abari business abari akazi dukora Lionel amaze igihe kinini muri game navuga yuko ari muri bamwe kandi bake mu Burundi batigeze bacika intege kuko hari abo twabona bakina ariko butakibabona. Bega Lionel nakaye karusho ubibonamo ko vyakiriya gihiri ya myaka yose ubimazemo nubwo utarayitubwira imyaka yose umaze muri game gushika n'isaha ukaba wumiye kwijambo. Impamvu imwe gusa jewe ibintu nk'ivyinjiramwo navyinjiyemo umutima byose mvuga ati je ndagiye muri filme hama kome kuva ke bambwa ngo ejo ni heza nubu nguma nkora gushika ejo heza ndahashikiriye urumva si kuvuga ngo bajya babice babivamwe ngo shaka gusanga bashitse ejo heza habo ariko je sindashika nico gituma ntegezwa guma mpambana kandi ikindi kintu nshima Imana ko yarampaye ingabirano ariyo mpamvu nguma ndayikoresha gushika ubutumwa ntanga bugume bukora ku munsi. Wowe Lionel urafise umuryango urafise abana ugerageje kuraba entertainment ya filme y'iki gihe yo ngaha mu Burundi urabona yuko ushobora kuzoraga abana bawe bakaza abakinyi ba filme naha mu gihugu ntakubesha umuvyeyi aravyara Imana niyirera. Ego d'après toi Imana urashaka kuyumvira ibintu ariko Imana nayo igakora ivyayo. Nukuri umwana wanje niyambwiye ati papa ndashaka yuko ndabikora nuko nzomwereka inzira urumva ini wari we uri kuramuhanura nk'umuvyeyi ati mwana
ngerageje kuraba kugira ngo uzoshobore kubaho uko bivanye nuko kazoza kawenda kwifuriza mbona yuko ushobora kuzokina example mvyaye nk'abana 10 bose nsanabwa ati mukine film example vyaye nk'umwana umwe umwana umwe noneho umwe naramurenganya sawa uvyaye babiri narabarenganya batatu narabarenganya dufashe 10 ico nshatse kukubwira si umwana wanje gusa umuntu wese ashaka akabwabwa ati akaza kampanuza nkunda kwaza ibibazo bitatu impamvu yituma ushaka kubijamo kuko hariho benshi bavuga ati yo LIONNEL yamenyekana LIONNEL araboneka ifuka ranje nja kuboneka ariko target yanje niyo simva ko bitahuri urumva mugani aje akambwira ati jewe vision yanje mfise niyi ndashaka kumva ko vision yiwe itumbere ndashaka kumubwira ati ariko ubigize ukuna ko twese nitwo dandaza ikaranga twese nitwo dandaza bivuze ngo umwana wawe ntoshobora kumusigirira iki yo gukina filime ariko ni benshi dusigirira ariko ntibaribone iryo ragi ariko ndiko ndakubaza wewe ku mwana wiwanje icifuzo cawe umwana wiwanje nkamubwira ngo mwana nje ndakora duzokine filime ndafusha kuvuga ati mwana urafise ingabirano uzoje muri filime kandi isuko no kuvuga iki mbo ndabakinisha nkavuga ati okay mbona ubishobora ubigirike mbonye yuko ari umuntu abishobora kubigira kuko twese kera narabaye mukinyi mu mupira w'amaguru urumva football narayikina bien hand basket nkabikina muga nabonye ko atari yo ngabirano yanje ndabivamo ya ku mashuri yose nizeko iyo mikino football basket handball narabikina naragiye no gukina muri academy muri Muzinga ndavuga ati ibi bintu wapi biboro sivyo wanje ndarifyo nabiponyotse ushobona yuko film ariho hari ubuzima hari ubuzima ya voilà jewe ikibazo nashatse kubaza no gutashatse kwinyishura neza reka ntaco ndabireka wakimbaza neza kuko kubariza abantu siwe kurambaza kuko wewe kurambaza kamera ntiyari kuza bivuga ngo wewe ndakubona mwaba abantu bose bakora dukurikirana okay voilà abantu benshi cyane gose ikibazo wewe ugerageje kuraba entertainment bon wewe kwanza LIONNEL warinze ugira mahiyaje waragize mahiyaje canke wara sha oya nagize mariage imbere y'isinzi ry'abantu ku mugaragaro kandi kuri Saint-Michel wow kandi kera cyane bataratangura kuza bara fresh studio ugerageje twebwe kuri wewe kuri mahiyaje yawe n'amaskandale yabaye genre ngo ibe nyene ibintu byo kuvuga cyane yagize mahiyaje niki ugerageje kuraba nkuko nagize mahiyaje ibiboro bitaramenyekana aba ega none dufate yaba ugize mahiyaje uyu munsi oya ico kibazo ntigikwiye kuko none no for example basi wowe wibaze yaba wowe aho ucabize ba oblige no kumindura umunsi wa mariage n'abagore n'abana ayavyema sindawuhinduye okay, basi fata wewe uno munsi niho ugize mariage ahantu ugeze muri kariyeri tu muri kariyeri ya film ahantu ugeze wewe wibaza yuko situation yogenda gute après toi uri kuraba aho ugeze abafana ufise ukuntu iki akarere ka film kameze gushika uyu munsi uri kurabiha image ubona yuko vyogenda gute muri côté ya commentaire côté okay commentaire haro benshi bazavuga ngo yo ngo ariko vraiment ngo ashaka kurongora urukobwa rusa kurya we kurugera ukobwa ngurumva abandi nabo ngo ujya mukobwa ngo arihenze ngo ujya muhungu ni ndaya ngurumva abandi nabo yo Imana ishimwe vraiment LIONNEL yarubatse uguyiwe yo Imana imuhezagire mukomeze aronka abana aronka ibiki abandi nabo yo ujya mukobwa vraiment arahiriwe aronse umuhungu mwiza umuhungu okay commentaire zamari zibiri ego oya wewe baza kubera iki abariko bagira mahiyaje cyangwa ariko bapretanda kugira mariage igihe bahura n'ibibazo byinshi bakabagwanya uko parti nini cyane usanga ariyo yama negative none ujya mukobwa batwaye abandi bari bamukenesha reka urabona nk'uburinda vraiment rinda twarakundana namusohokana ariko arancitse agiye kurongorwa na ntuzeye ariko vraiment ntibibura ujya muhungu vraiment ujya mu namukunda imvura iguye naje kumuraba ambwira tujya twagenda none arampemukiye bitegerezwa LIONNEL umuroro modo wo muri feminine modo
ariko bya Faransa muzabizi n'icongereza ico okay ujya ntavye ushatse kumbwira akarorero uwo ndabirako he nga muri ahariho hose muga muri filme umuntu nyene urabira kuvuga tuyo je d'acteur mu ruhanduro acting nyene muri kote ya film ni benshi we hari umuntu ariko yakina uvuga ni benshi sha nakunda mugisha kera gikina nakunda style ziwe n'umuntu akina ibintu mu buzima bwiwe alez nimba ari kugikije umuyaga hekenya ata kibazo ugakina ibintu bikurimwo mugisha rero yarakina ijya filme yiwe ya mugisha yarakina ibintu bimurimwo bien wowe ugerageje kuraba bon abafana canke abakunzi b'ibikorwa byanyu en general uretse gusa ko biriko biraza abafana b'ibintu byanyu bavuga yuko genre mu Burundi badateye imbere cyangwa mu Burundi usanga bafana abandi bantu bo mu kindi gihugu uraza ko biva kubera iki mbo impamvu ni zibiri abafana bacu hariho abadufana sivyo hariho abadufana ko badukunda hariho abadufana ko ari abagenzi hariho abadufana kubera ibikorwa abo bose batandukanye sivyo hariho n'abadufana batadufana uno musi LIONNEL yasohoye filme Linda ukamurunkira link akayiraba bagacavuga ati LIONNEL reka ndabibirofa yaginze urumva yo n'umufana mugana dufana ntafana nukuvuga iki akanda kugira ngo araba amakosa vraiment nk'ibintu yagize ariko se mu mukobwa nta bindi bashobora nta kindi yari gushobora turaba ikindi vraiment ashaka gutwenga nkuko muga ariko arafana imana imweza agira nico biva ko rero hama ikindi n'urubano rakengeretse oya bamwe bavuga ati pitata ni mu wahivye bakunda ariko imana ishimwe ko tuba twabibahaye bakavyanka babibonye none ukukora iki kugira ngo dukore ivyo ukunda okay ubimbwira gute unyandikira umbwira ngo shaka kwimya histoire imeze uko utazi uburyo mba nashize muri film hama nakubwira ati uburyo bungana uko uhava ubumva bamureka shareka ibintu vy'imitete my goodness LIONNEL entertainment barakunda kuvuga ko harimo uburozi bwinshi nta burozi nemera muri entertainment nta burozi nemera mu majambo make ubushaka arandoga simvuze mu majambo make nta burozi wemera nta burozi nemera ariko urazi ko bubaho urabaho impamvu nemera ko bubaho nuko shetani abaho impamvu nemera ko butabaho nuko nzi Imana ibaho bivuga ngo burya burozi ubu uri kurakoresha kugira uroge cyangwa kugira iki Imana yemeye ko bubaho kuguma bwabaye urabaho Imana itabwemeye yatari reka tuje mu tuntu tundi mu buzima busanzwe bwa LIONNEL hajye LIONNEL apa ya filme ikindi kandi kaza afisa akorana nyaba jewe ndo nkora ama telefone umufundi wa telefone uri umufundi cyangwa yadandaza ndo umufundi kandi ushaka telefone nziza naho nyenda kwereka aho tuzika ikintu ceke telefone vraiment chose LIONNEL biravugwa cyane yuko akunda igitsina aya sinzi ko ari gore canke gabo mugabo kanumaze gukumva kese LIONNEL aravugwa ikibazo ni kimwe mvugwa nandi nawe ukumbaza ibintu utazi jewe shaka kuvuga ngo nabibonye cyane byumvise ahubwo bavuga ngo navyumvise mu bantu mu bafana bawe yo ikiganiro gira kiryohe cyo gisanzwe kiryohe LIONNEL avuga ngo ndakunda umvise aho kantu rero wumvise igitsina kiganiro ngo kiryohe ku mpamvu yihe ngo LIONNEL arakunda igitsina ngo mugabo ngo ntituzi ko ari gore canke ari gabo yereka ibitsina hari abajournaliste babazi ibintu bataba bazi ba confident ivyo gira umbazi jewe ndi confidence ndafise confidence plutôt ndakubaje nti kubera yuko jewe namvise ko ukunda igitsina iki jewe ndakubwira ati nakubaje nti sinzi ko ari igitsina cyaho yapfugiraho cyane ko ushaka gukunda byose cyangwa ukunda kimwe muri ibyo ariko jewe nfise gusa gukunda ibitsina none arabivuze wowe ubikivuga ko iki
Ninuzi ko bakunda ibitsina by'abagabo n'abagore. Guys, yumvise igitsina gitare uciye kiryo. Je nibaza ibintu mutazabishiramwe ku mpamvu yuko ntuzi cyo kurabaza. Jewe ndakubajije. Ndavuga ngo yuba uvuzi icyo ushatse kubaza wakimbaza udaciye agosha droite. Sinigeze ncagosha. Impamvu ni imwe. Man. Bavugwa ko nkunda igitsina iki. Biravuga ko ukunda igitsina. Okay, iki kibazo rero tukibike. Ha mugendo gitohoza. Kandi ntagitohoza. Jewe nifuje kibaza wowe nyene cyane. Urazi ndakubwiye nimwe nakubwira umuntu avugwa neza cyangwa avugwa nabi. Sinzi wabikubwiye. Shatse kuvuga. Man ufite abafana. Man. Nshaka rero abafana benshi nibatomore igitsina gabo. Hama change. Okay, reka dufatire ko uri umuhungu dufata igitsina gore uko none gukunda igitsina gore. Afite umugore, afite abana urumva wowe nturi umugore. Nkunda igitsina. Urakunda igitsina gore. Nivyo. Urakunda muguri. Zanaterwa. Okay, nimba nkunda igitsina gore ego ndagikunda. Parce que nararongoye. Iyo kenshi bavuze sinzi yuko iyo mba ndacanka ko ntari kurongora. Iyo kenshi bavuze niyo mpamvu narongoye ndagikunda niyo mpamvu turabana natwe. Murabana. Muga kenshi iyo umuntu w'umugabo cyangwa umuntu w'umusore iyo bavuze arakunda igitsina. Ntabakunda basi dufatire ku mugabo kubana uri umugabo. Umuvyeyi. Iyo bavuze umuntu ari mariye ko akunda igitsina. So umuntu akunda kiriya cyabonye. Akunda n'ibindi. Donc aguma asaba ibimuguri hageze. Muguri. Amawe. Mana, ibintu nzobivamo. So, oya ntacu duhane ukuri. Sivyo? Uri umukobwa mwiza, ateye bien, fresh. Maze kugusaba kangahe? Jero shaka kutansaba gusaba ndubasaba. Kandi yampise ariko ikibazo ni kimwe oya. Ushobora gusanga je ntari gubu yawe ntayo muri byavuza. Tuvugana ukuri. Ko wumva nkunda ariko ndabajena bavuze ko ndagikunda. Kandi nakwishyuye ko ndagikunda. Nagamba ndayimbaza ibindi none ncenda rero. Bibaze. Je nagira nta dutanga umuco ko tanga umuco tukeneye kumenya why kuko abafana cyo bikibaza. Yumvise biki? Ukunda muguri. Oya nawe nyine arabizi none nari kumuzana gute ntagikunda. Mani nakubwiye. Abandi abo hanze. Uragerageza muganta. Oya abo hanze biravana ingene wese aba bifise ingene nimwe nakubwira ni ibintu ni bibiri ni ego canke oya. Nimba ari uwo nasavye naramusavye. Nimba tawo nasavye ntawe ndasaba. Kuko ico kibazo ukimbajije nawe nturi serious. Jewe nsabe manager yidose tuyikurikirana. Umva. Jiyo nza kwa ndi serious. Nari kuba narabonye nk'uwo muri ko muragira mugo. Navuga ati byari nta kagira mugo. Ibyo bintu bya mugo nta. Ari kagira mugo nundi akana mugore wiwe siko. Muga mugira ibintu bayimaze kuvugwa n'abafana. Abafana. Abafana tura. Ngenda ndere muri liste y'abafana. Jewe nukuri umuntu amuvuga ko vyinshi sivyo ukuri kwavyo. Abavuga ko nkunda igitsina ni bon parce que uri umuntu ankwirikirana uri umuntu ikintu cyose ubushaka kukimenya kuri jewe sivyo. Kumva ngo LIONNEL akunda igitsina none abivuze bitwaye ahabwo wowe dushaka duhe erega jewe shaka kubwira exactement kuguhumbu ndaguha umuco ngo ntaco nkunda nivyo ushaka kandi ntaco ukunda wowe urashaka umuco uyu mvuga ngo ego ndagikunda shaka umuco yuko ari ivyo ugumusama kuri abandi bakobwa kandi usimugore hama ukuvuga par exemple urashaka ufise abamuri ko murakina film uwo muco uwo yabikubwiye ahubwo niwe abakwiye kuguha umuco ukwiye sivyo kandi wonyine ari wonyine byo oya si nyine byo ku mpamvu yiye none we ndagusavye numuco wa je nawe hari ububazo bw'amatiko ubwo no bwaza ngo nububazo bw'amatiko ku mpamvu yuko kumva ngo akunda igitsina bien ndagikunda nikimenya amenya turabana nikindi kimenya amenya n'Imana yarabampezaga nifite abakobwa babiri yarabampaye none curindi oya none igitsina none ni zabakobwa tuje mu kuri kw'ibintu urumva hama tugiye muri sense yawe ubivuzemwo ukuri ni kwabo babishaka kuvyumvuka ariko LIONNEL nta gitsina tureke igitsina basi kuvuga igitsina umengo ni kindi kintu basi nta vanga umugore wiwe kumuvanga kandi umva ko
kandi umva ko hari abandi ba none amakuru ubwo ntuyaronse ayo makuru arashobora kuba ariyo kuko ndiko ndabibona ayo makuru arashobora kuba ariyo ahubwo yaze kuvyakana oya nyine inka uyifise mugana nanjye nabajije nti uri umukobwa mwiza kandi wabye ndabigusaba ushobora gusanga nanjye oya shaka utanga umuvuga ati ego yakinsabye cyangwa wapi jewe ntaransa gususavye je ndusha ndabivuga uri mukuri ego bro uri mukuri ndagusabye oya nkako bivuze babona baca ntibamenya ko biri serious umunsi yahira yakambwira mes chers amis turi muri entertainment sivyo tuvugwa vyinshi uko nukuri tuvugwa vyinshi hari abatuzi ko turaba escrow hari abatuzi ko turaba suma hariho abatuzi bavuga ngo ijya mpuzu yambaye niyavuye gutira kugira aze ngaha hariho abazi ko dufaking ubuzima bwacu sivyo hama ntibiduca intege kuko natangwe gukina film tugiye gusaba akatubwira ngo bajya ngo niya generation usanga babigiye mu bumara bwabo sivyo rero nta kuntu uno munsi ndi umupapa w'abana botoreka kubivuga sivyo ya hariho na benshi bavuga ngo wapi Lionel ntiyubatse ngo Lionel ngo wapi ngo batuvuga ko vyinshi sivyo ariko arambaye alliance sha oya none nimba nkunde gitsina alliance ari kibivuze oya ndiko ndavuga ukuri sivyo nukuvuga iki mes chers amis apana gufata burya buzima mu tubona ko mu maekra ngo mudufate mu buzima busanzwe nukuri abimvira ko ivyo byoba ari byo fresh abimvira ko atoba ari byo fresh Lionel ntaco bimbwira yego kuko nkaho naca mvuga ati uyo muntu uramumbwira to ariko ntaco baba bitwaye tu batuvuga vyinshi ntabazi ko ndi mboregwa hariho nabo numvise bavuga ngo yego no musuma ashaka kuri telefone bacu batwiye amapiece Jesus nyatari ni so gusa umuco nubwo atawuduhaye neza reka twizire yuko umuco wiki oya dushaka kuzuravanga umugore wawe kumuvanga kuko ujya numugisha muke numugisha muke numugisha mwishi uganira umugisha man nari nenga vuze ngo umugore wanje numugisha no ahubwo umuvanga uce ugabanira umugisha ariko byo nta byari bihuriye na film none ko mara nkina ndo papa none ntaho bihuriye na filime gute ko uwo muri Lionel kandi abantu bagoma bakubona nka Lionel no mundi buzanga busanze baje muri bata uko yagikorera muri bata voilà yari Lionel reka turangiza iganiro uzo afise proof azoca azana atwereke kuntu yamusavye mugure gusa namusaba je nsaba baragusaba iki ivyo bumugirana ibiki hama mes chers amis nabonye yuko bimeze neza ndaryohewe cyane mbona heruka ngaha anya haciye igihe baduhevye oya nuko mutari mbwana nakibasavye murakinyima twahiguhaye nanje nakengurutse hama ikintu cingenzi amajambo make nashatse gushikiriza ni igikorwa ndiko ndategura mwarabibonye son nabashikirije mu minsi ya igikorwa nyezina kirasohoka ikintu nashaka kubasaba cyane n'ubufasha no kugira subscribe hama mugapartaja n'ibikorwa vyanje hama kuri Lionel Films hama ikintu cingenzi mu bupfasoni ntangere kandi nishimira kandi nkunda ndakunda commentaire ibe mbi ibe nziza ndakwinginze ja muri commentaire umbwiye ati Lionel ikigihindure hariho benshi shimira cyane kuba ngeze kuri no etape ndabikesha abo hariho benshi shimira kuba ndiko ndakora ikintu nimba ndiko ndabasaba iki kugira mushigikire muze murambwira aho ibintu bitagenda neza ndashimira ngo muri telefone ego uyu muntu ndamushimira parce que yagize ikintu afasha mu kumbwira commentaire itari nziza yitwa Laisa na Audrey yanditse ngo yizo ushaka zibasome urumva ndabashimira cyane ama commentaire yanyu kandi ndayasoma naganda bamenyesha kuri commentaire ndazisoma kandi nizi commentaire uzisomye wahinduye iki turashobora kuzisoma ukazumva oya parce que navuze amazina yabo baca babimenya parce que baca bibabuka ibyo nagize ari kuri Facebook commentaire yabo naganda babwiza ukuri commentaire nico kintu ca mbere ndaba kandi mu byo bawambwiye naje ndiyumvira nkasubira nkaraba kandi ndakosora nukuri rero ndabashimira cyane ndabakengurukira Imana ibampezagirire
nkashimira ama TV yose ariko arakora ibikora inka kugira ngo ashobore kunzamura nanje. Hama mu misi mike rero ico gikorwa kigiye kubashikiriza, nibaza yuko nzoza nje kubabwira umunsi w'ibikorwa bizoja ku mugaragaro. Hama nkongera nkashimira manager, Imana iguhezagire cyane kandi awukumbuye. Hama nkashimira cyane Haje uvuze manager buvuze. Navuze manager w'iyi TV. Uramukumbuye? Okay. Ndamukumbuye. Hama nkashimira cyane n'uwakimpaye no kuri Imana iguhezagire cyane gose. Hama nkashimira cyane na Diko Dosan, ndakubwira ngo Imana iguhezagire. Nkashimira muri rusange abavandimwe. Ikintu kimwe akamo kamwe ngirantere ku bavandimwe badusanzwe turi muri no entertainment, dufashanye dushikiranire twekana umutima w'urukundo, nkabasabe ko twokomeza ubucuti kugira ngo tubandanye twubaka Burundi bwacu. Hama nkongera nkabwira abantu mwese muri rusangi ntimucike intege y'abatuvuga nabi cyangwa abatuvuga neza. Imana ibahezagire. Duhezagirane nawe. Amen. Amen. Ndakunda cyane rero mwakunze kubana natwe, mukomeze mubana natwe kuri Fresh TV. Mugire no kubana n'uyu kuri LIONNEL Films. Hama ibintu bishobora kugenda neza mu gihugu cy'u Burundi. Hama n'abatari abarundi bose batumenye basha bitese. Ndakunda cyane rero. Bye bye. This is Flash TV. We shine to progress.